ihuriro rikuru ry'abakenyezi b'imboneza ryasozerewe kuri uyu wa 20 Gitugutu umwaka wa 2021 rikaba ryari rifise icivugo kivuga ngo bakenyezi b'imboneza nituje hamwe tugwanye gufungura nabi mu Burundi. Iri huriro ribaye ku ncuro ya kabiri rikaba ryabereye mu kigo Odeka kiri mu gisagara ca Bujumbura aho ryari ryatangwe ku munsi w'ejo hahise igenekerezo rya 19 Gitugutu umwaka wa 2021. Ingaruka ziva ku gufungura nabi kwiterambere n'ubutunzi bw'igihugu, ivyerekeye gufungura mu Burundi, ingaburo ibereye ku muvyeyi n'umwana, icokogwa ku vyerekeye ingaburo mu Burundi hamwe no guhanahana ivyiyumviro ku kungene hokingwa ivyo gufungura nabi, ivyo nivyo vyaganiriwe ko kuri uyu musi ugira kabiri. Ku bijanye n'ingaburo y'umukenyezi yibungenze, muganga Gilbert Nibitanga yavuze ko abakenyezi bibungenze bakwiye kwirinda kunywa inzoga kuko ziri mu bituma abana bavuka bafise ubumuga. Yongera asaba abakenyezi bonsa kuraba ivyo bafungura ko vyogirira akamaro abana bonka. Twavuze byinshi bikenewe mugabo aje tutari bavuga. Mbega umukenyezi yibungenze ko tuvuga yuko asaba gufungura neza, hari ivyo abuciwe gufungura. Ikintu ca mbere ngaho muri cacu abarundi bomba guhera ko n'inzoga. Umukenyezi yibungenze iyo anyoye inzoga umwana asanga avukanye ubumuga butandukanye, ugasanga afise utwiso dutoyi, ugasanga afise ukuboko kumugaye. Ivyo vyose biva ku ngaruka inzoga zishobora kugira ku mwana. Rero nk'umuhinga w'umuganga itamagara y'abakenyezi kirazira kikaziririzwa kunywa inzoga wibungenze. Mwijambo ryiwe yashikirije umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye kuba iri huriro ryagenze neza, yongera ashimira abatumye iri huriro rishoboka. Akaba yamenyesheje ko mu misi ibiri ihuriro ryamaze abakenyezi b'imboneza bize bongera barahanahana ivyiyumviro ku bijanye no gufungura mu Burundi, muri Afrika ndetse no kw'isi, ndetse n'ingorane ziva ku gufungura nabi. Abakenyezi b'imboneza bakaba basabwe kurandurana n'imizi ugufungura nabi ku bana badashikana imyaka 5 kugeza mu mwaka wa 2025. Basaba kandi guhimiriza abene gihugu kumenya akamaro ho gufungura neza ku bakenyezi bibungenze canke bonsa hamwe no ku bana badashikana imyaka 5.